Yo, reka nkubwire ico ndico usanze kuri rap meze nk'ikaramu ubuzima n'ikaratasi yo ndikagaseke gato mugabo gafise vyinshi umutwe muto cane utigera ubura amaye cendi bomboriza kama kuri no voma iyo misari gutana nawe bagira indirimbo zanje kandi uhora umbwira kuri umufana sino mufana wandi umwigisha wawe urakoze all right okay navyemeye my What's up, my people? How you doing? I guess you're doing good. I guess you're cool. www.blacktv.com. You know, usanga ugasanga amakuru atandukanye ava muri Black TV. Cyo kwandika Black TV Burundi kuri Facebook, Instagram, wandika Black Media. Ugasanga amakuru atandukanye aryoshe cyane. Ndetse dufite Black Records in studio. Yamatika cyane, ifise ivyo bimeze neza cyane, quality nziza cyane. Producteur akazi abiryosha kuma beat y'ubumesha karibu cyane Black Records mungagana muri quartier 10 ushobora kuronka ibikorwa bimeze neza cyane. Cyo kimwe kandi mutwikira kandi kuri FM ya Black FM kuri 94.9. Welcome. Big on the mic tukubona bambo kuri kamera. Iyo munsi we got to rap, guys. This is rap hip hop forever. KJ Skin Flow sijambia mu moyo muri Black FM cyangwa Black Records cyangwa Black Studio cyangwa Black TV. Sinijya kabisa sinijya tuniga kenshi kaza wanakanda ashobora kuza ino munsi yatete udushwaramwo tushakwaza tuje muri vibe ibumesha. Guys, imbeko cyangwa muri vibe kwanza maze namwaki kwanza KJ imeze neza. Yes, asante sana. Meze bien chance. It's a long guest. I'm the super. Sorry for that, guys. Pole sana. Trawe wagufi. Meze neza. Safi. Kwa hii sio fresh brother. Hivi tena. Ndafanya hivi ndio. Hapa ni sawa. Hapo ni poa sasa. Bado karibu sana. Asante sana. Tutaza mu ndirimbo ya kwanza. Indirimbo wakoranye na Kim Said, I guess, yeah. Ni indirimbo avuga iryoshe cyane double ifise ama-image meza, video nziza, na audio nziza, felicitation kwanza. Asante sana, urakoze cyane. Tumaze bita kubonako. Mbego hari akanya kanini ntari mu muziki mugabo ya kujya niko naje. Yes sir. Why Kim Said? Bon, kubera nabonye yuko yarabishoboye kuririmba muri rya ndirimbo. Yeah. Chonyene gusa. Okay. Sasa ku ndirimbo kwanza tunamushamo beats. Niko twakiri umurape, we got to run. Mugabo mungu uzongirira nabi muri. Nivo hivyo. Wow, yo, reka nkubwire ico ndico usanze kuri rap meze nk'ikaramu ubuzima n'ikaratasi yo ndikagaseke gato mugabo gafise vyinshi umutwe muto cane utigera ubura amaye cendi bomboriza kama kuri no voma iyo misari navutse fise mic muganga vuza beat ubonye gwana man yes I do it for myself kitse kuri rap sanga KJ umva kuri cendi ntamugera gafuku gacikora hubatse nkabo mu ruvuga rimwe nusubira rugira amakenga muziki nakaranga usanze kuri rap je no kwice nkaguha yo Jekondi alright kwire kurasana bituma shika tonight mvuge nabi sana je tugafashwe mu shati rap ni ndende man rekure nta wundi muti ushaka utambukure n'agashati uvuge amen waramutse nta nikindi nimba ufite kamwe yawe kopesha nakandi kuko nuwahombe mbona sa n'ungutse byatari baho kushaka nuharare ukwiyumvira ahantu mutu utagera ngo usaze kare giyaciye tutegemeye love how you live bitari hafi ngo bisimba Sema asante sana. Yes ashimwe cyane. Mina Guess rapper, best rapper. Na best thing yavuze ati yes ashimwe cyane. Ara kwa Pastor Hera Distro makija Pastor Hera Distro ari yani na basketball nayo amagije ari. Bane wa karibu cyane rero sasa. Asante sana. Amen. Uri mu rape wa mbere je novuga yuko nkunda cyane gukurikirana ariko banayi hasi. Uri menyangusha basa. Wakamsima kwe. Gute mwaka wose. Bana mwaka mazi na so indirimbo. Nane egafsa wibaramba YouTube iri hagire hari niyo namazi make mugu mwaka urashobora kubushika. Mwaka urashika. Ego. Hari habaye iki wani? Byarashitse ego byarashitse ndava mu muziki gato ikumvo zitamvuye ko simaka cyo ndabivugira ngaho everyone acha bimenya ngaho mugabo ndafise igituma kandi bigora umugabo naho numva n'abagore isigaye bagora ariko so about that byarashitse ya mugabo nagarutse ndahari kubabibonye nazanye n'indirimbo shasha yo wari kuravuga nyene fise video ego kandi na Jenje yande akingorombo cyo ni kirundi siyo navuze na Jenje ni kirundi umuntu wese ashobora kuvuga ego okay mu ndirimbo je numvise ufise indirimbo nyinshi zitandukanye
kandi tuke n'iryo waririmbye why washuye gusohora ijyanye izo bantu zibizi bon gituma nabonye yuko bikenewe ko ndaririmba by the way hari gihe indirimbo ni nyinshi twamatwumva aho kuyisora kuko Jeff ifite indirimbo zawe nzi nyinshi ziwa wapare ijyanye zinaryoshye nashaka afite ayo n'indirimbo arimbanye na double KMC yindi double KMC yindi apare mu maririmba rimwe ya rimwe kuri beaches wa gutembera sinariba ni kamati ari nzi nka zibiri ziyo numvise ufise ni nyine wari ufise kutana nawe bagira indirimbo zanje kandi uhora umbwira kuri umufana wanje umufana wandi umwigisha wawe all right sinayivuge byose okay navyemeye my teacher okay why washinye gusohora zijya zose babe iyi inye izo zindwa zihoza mbo sindaza ku ndimbo ubwayo cyangwa ku ndimbo za background y'indimbo za zose kuri rusange nivyo mfise playlist y'indirimbo nyinshi cyane ngomba gusohora gituma na shimye gusohora irya ndirimbo sikindi kuba mazi kuyumva barumvise ubutumwa buri mu ndirimbo turamenyera indirimbo zanika amati ziri kuravuga ndahukunda ndagize iki muga hari indi message nashatse gutanga muri irya ndirimbo kubayumvise barayumvise so iyo message nayo sibanga ni message natanze kuri everyone tunayivuge tunajya twicana all right yo amezi 9 ndi mu ndagiwe ndamuruhisha ankunda atarambona atavye kumushisha Imana ikora ivyayo nshika kwisi nka mushasha ndamugora cane ariko arankunda ntiyanta every morning namakabuya mbwira imwa mwana ndakura atangura kunyereka ikibi n'iciza anyigisha kubaha Imana no kubaha abankurira ndavyibuka amfata kabo kanjana kwishura agenda ntera twadukura umunezero wari full twicaye anganiriza mbwira mwananje isisi gwacu ifise mwene yo ndabizi ntuzobumweranda ariko ikibura gitsindeyo iyo kure uzogira abagenzi benshi ariko wizere bake bazokumara inyotewe bazogusumbira bamwe benshi ni wagwara ta uzoguserukako kabe nka kongo uzobakunda uzogusaba icufise uzomuheko mama nani kama wewe my lovely mama washize kwi yo nani kama mama ko blast sema mikata sasa katika sasa nasikuimara uburyohe wewe okay ni indirimbo waririmbiye umuvyeyi muri kamwe ngo ntavyo ufise bafise mu maboko ndamufise cyane gose so kwanza ndamukunda ndamubisa tarapa ego joazi no visi but the way no sorry nawe muta ego na sorry mama all right okay. It's fine okay ibintu byakabitse mugari bisanzwe iyi ndirimbo ndazi nturirimbe mu maboko nyine gusa nabandi bose mu bose muri rusangi na mama we warimo voilà merci beaucoup ndamushimira mu kana ciwe ide yaje gute why wari yashaka kumenya story behind ino ndirimbo so ijya ndirimbo jewe narisanzwe ifise beat ya ni rap gang muga old school so indirimbo yakozwe n'undi muntu ashimye kuvuga izina ubunyene amamaze kwikora kuyandika no beat amajene none oya si record jene yagiye bakwarusha amato ego na mixage ego so beat imaze kuyumva yarangiye arabizi rega je naho bless big up so hama maze kumva beat irangyohera maze kungyohera ndavuga ati sinone mperuka kuririmba indirimbo y'urukundo narimvye n'indirimbo y'abana bo mwibarabara narimvye n'ibyo kuryoherwa kwa iki pourquoi pas ntorimba umuvyeyi kubera kenshi turakunda kuririmba izindi ndirimbo nyinshi mugabo wumva indirimbo zingahe z'aba mama urumva z'abavyeyi bacu n'inkeyi mugabo nabonye nifoko tuza turabibuka umunsi burya hewe tuhari kubera abo yo ndavuga ati reka rero ngire indirimbo muvyeyi sindirimva iwanje gusa mvuze abavyeyi biwacu twese muri rusange so nico cyatumye nca nkora iyo ndirimbo rero ego hama kuyandika naranditse nije nayanditse ama ndarondera umfasha ndibuka Kimsed kugira amfashe twahuriye kuri studio hama nije nanayiririmbye ego kwera je mu kuririmba irya refrain naririmbye raga muganda avuga ati oya kame mifoko ndondera umuntu afisa akaji kari kujya nyene hama ankorera umuti niko guca ndayimu proposa arabinyemerera kandi merci sana lego ntiyangoye kwa hamara turakora nubwo aririmba bya gospel no umuntu afise izina runaka ngeze akubwira ati I need something cyangwa ya exigence ati video ko kunuko oya nukuri oya no ndamubesheye twakoranye neza kandi yarakoze cyane yap cyangwa ko avuga ati ngo wasika afise note cyangwa yaterera kandi kantu ku ruhande inoti gashaka ari ziwe nakugeza terera basi ku ruhande basi kokiki bikogwe side y'uburyo financièrement oya ivyo n'ibindi bintu aho twinjiye mu bindi bintu okay gusa uko niko ndirimbo yakozwe yitwa mama
ndakuvuze financement ushatse kuvuga ko yarishe audio canke ko bakumwakore video ruguru cyangwa batera nk'imodoka oya mbere umunsi wa video je namwajije naramubwiye tuzokora video tariki izi nizi ubona gute tugiye gukora video arambwira ati akanya ndagafise hama turagenda turakora video yeah okay guys amaze kuvyo tukimana KJ Skin Flow yes sir umuraperi yemera cyane umuraperi kubi Ndabwo yasoro go film navuga neza. Bandana mu rapero wo mwijabe asabukira abana wo mwijabe gusa mubizi ni novuga ni classifice abantu bafite impano zitandukanye basketball football ngo ntibarimwo kuririmba fresh kudaza fresh kunwa kaboro ni fresh no kunwa kaboro ni fresh tunaenda force kila kitu. So ni KJ leo mshaka kusanga kuri YouTube wandika KJ Skin Flow. Yes sir. No kuma platform zose wandika KJ yokwikira ndirimbo yitwa Ninde Nkawe. Voilà, nibaze ko atanu hari nkawe no one kuri yisi nkawe. Okay, KJ uno makwa heze utakurakura ware ku indirimbo. Sevre ntage kinira ira marisohotse. Uko abangene kiragenda mu bantu. Nivyo wishimira cyangwa uvuga uti mugiye kwana narushye natevye icyo gihe cyose ko ndakora indirimbo cyatumye abantu bashaka kunyibagira. Bo reka ndakubwira ikintu cyambere cyo cyo nishimira basi vibe ifise mu bantu. Ego ndavyishimira cyane ndashimira n'abantu bamaze kuyiraba kuko bayakire neza ego bayakire neza nta muntu yigeze ama feedback mbi urumva ugiye no kuraba mu comment hariho n'aba grand frère hari yanyu bagiye bashiramo bantanguriye umuziki ego bakoze umuziki gihe kinini kandi nubaha bagiye barashiramo ama commentaire yabo iki abantu bose bless up bayakire irya ndirimbo neza ni gwabo si wanje gusa twese radukorako so novuga yuko indirimbo no kuri feedback ni nziza cyane gushika uwo mwanya turiko yeah ni birasohotse oje ko tuna GN Equalizer 205 video ko na Landry SB ni ugumugane canke ni igiki cyakuruhije cyako baje muri gende bigoye kwa yikora jewe irya ndirimbo kwanza irya ndirimbo ntiyari shasha that's my ndirimbo iramaze igihe kinini meme na video yari maze igihe itarasohoka so jewe kintu canduhije muri video ni bon video ni yanduhije kukorana ntitwayikoreye ngaha ni ibintu byo kuduga ruguru iki gukorerayo iki ucubona urinze uva ngaha utegerezwa kuronka ibintu byinshi du challenge twinshi sivyo ego nayo ubundi tugiye kuba twakoranye neza cyane ego video why idea kuja kurara ruguru yazanye nande idea yo gukorerwa ruguru mbega yashaze nande Landry nyene cyane wewe oya ahubwo yazanye n'undi muntu yitwa Landry ego wo mugenzi wanje apana yayikoze oya apana yayikoze ego ndibuka kumenga ujya nije nayi mu propose ndamubwira ati bona tugiye gukorera ruguru gute aravuga ati ahubwo bari bien idea bien ego tugende ego twende tukafanya ile banga great okay usazo kora cyane na GN ubushuti hagati ya GN na KJ nugagute ubushuti bwo kuba nk'umanager ubushuti bwo kuba nk'umusapotinga ubushuti bwo kuba nk'umuproducer asazo nk'abandi wataje kubandi aproducer cyakumenya ubushuti hagati yawe nawe na GN sinumva ukuntu bivuga gusa ico navuga cyo ni mu brother kuko aramaze kunkorera ibikorwa byinshi cyane byinshi almost just nibikorera keretse gusa nyene nk'ijya double nawe we ego byinshi indirimbo zanje nyinshi niwe yazikoze harimo zimwe gitangura kora kwa miri ego nkitangura nakoreye ndazi video kora mabuye kwa apana kwa miri kwa Liza Classic Liza Pro mugege ntiyari indirimbo ya mbere yene ya mbere oya ntiyari ya mbere yana una video aho kiyagi wakorera nyene na guess hama mu nyuma ndajene ego kiyagi ukiririmba yamabuye kayaririmba gutajya yadi bayibuka yitwa amarira yana kore kwa Liza Classic yitwa amarira uri mu mabuye urimba mabuye ne video sinaririmbye amabuye ahubwo naririmbye amabuye waririmbe mu mabuye nyene niga what's wrong with you kiyagi waririmba yitwa bayibuka yitwa amarira gusa ego uribuka imisanya y'itatu canke ibi ego mga sindavyibuka neza gusa man ndumucakari yacakaritse umwora tagira amahoro kandi arondera kubaho kwisi hari byinshi bidu nivyo nyene ego uvugiye uvuga ego iyo ya mbere nakoreye muri ayo mabuye uyu mu mabuye nyene mu mabuye iyo nyene ijya koze ko Liza nyene niyo nyene gusa kusino yibuka neza cyane nibuka gose gusa ni ibintu nk'ivyo narivye ibintu vya life ego kwera eko navuga nayiko ndavuga how life usanga iri hard ukuntu iki ego okay indirimbo urayikoze ikoze na Kim said
izigiye kurikira zikora n'amakolabo nkuko nyine canke ni wowe nyene na Double KMC wawe? Double KMC wanje no abandi ndasanga ibiganiro mutama ariko arakira bari aca mvuga ngo hama indirimbo ego harimo amakolabo harimo n'izindi ziwanje ego navuze Double KMC cangira idaho nyene. Double KMC ufite projet za gute? Double KMC bon nibaze ko kwanza turafitanye n'indirimbo menga ego turafitanye indirimbo yakorewe rimwe na nikamate itarasohoka azoba yaje kuririmba ndaririmba yayivuyemo kuri aho nyifitiza umurondera mukavugana koje ngo ego great. Okay, mukurangiza tuja mu mpera abarapera mu gihugu cy'u Burundi n'abantu mengo ntibahabwa agaciro cyane basi mu gihe gusa on niveau mondial wo kubgawe ubona habutse kugira ngo abarapesha kuronka ijya nzira cyangwa basha gucirirwa inzira nk'izijyane ko ari kwacirirwa basha gushika n'abandi bashitse ofete icambere na mbere cyo bazi yuko abarapera umenga turabavuye wiki turabantu bamwe ibintu sepa ariko siko turirimbo muziki nk'abandi bantu bose ego kandi ugiye kumviriza twebwe abarapera indirimbo dukora burya nizo kenshi usanga ziri mu message gusumba sinzi ko bizi nawo ndabizi cyane bashaka message nyinshi cyane nazo ndi musanga zifite vibe ku ma stage ego so ikintu gihari nuko bomenya ko turabarimvye nk'abandi kandi ego hari abantu bamwe bamaze kubitahura aho ariko natwe turabarimvye nk'abagenyene bavuga sivyo so bakadushigikira kuko ibintu vya music man biragoye ifoko mukora as a team like mugashigikirana sivyo kujya usanga bariko barashigikira abandi baririmvye bahari anyirazi ko bumviriza aba rappers bandi bo mu bindi bihugu twebwe bakatwibagira ya bakadushigikira indirimbo zacu bakaziha iyo power ego fese bashobora gukunda yo bariyo mpamvu kejeka hetera ava muri wapu challenge muri dance murinde no mvugira ibitari ivyo je ndi umuraperi umuraperi kandi oya sindi ko ndahindura je ncanga amastile ubageza rapu zawe za kera n'inzoza zitandukanye bwa yandirimbo ni kamate just rapu 100% frame en fait kera narimba rap iri hard old school no new school ego so reka ndakubwira ikintu kimwe je ndabizi yuko mu bafana biwanje harimo abakunda zirya rap za kera kandi ndacanga uramutse nabazaniye rap iri hard ndabazanira yindiri yoroshe ejo akadensol ejo ndabahindurira so mugaje simpinduka mu mandi wa muraperi nyene uramaze kumva fati oya kareka ngogole kareka great. Okay, ubu rero ko waje tugiye kora kandi ucusuruwe kagende hakuya nyo mwaka wose canke zandi busezwe ubozozisho ziduha muta ico kintu twagihereye ko nakubwiye ati bataravye nabi wala nakwambia naje nje kandi KJ mushasha bano wakera bazi ukikugwa ni vyinshi kandi ubwo ko kiganiro bukiyo kibazo nashatse kugira ngo umenye réellement tufite akarorero kwa tube shuwa nafse umwaka uyu nyene ugoso ndimo zingana gute video zingana gute cyane zirapanga tuvuga ati je ngo ndipanga ndiko ndabipanga mugabo umwanya nkundi binshobokeye n'indirimbo 200 nzozibaha nico gituma nabwiye ati bana banyitondere muri imisi nje ndabi yes indirimbo ziriho kandi ndacabandanya gukora ibikorwa kinobwira abafana banje n'abari kwaradukurikirana nuko I'm ready bagume bari ready ntegerezwa kubaha kandi ntegerezwa kubaryohera uko biri kose he is ready to brand guys this is the button too na KJ Skin Flow umwanditsi w'indirimbo zikomeye cyane ndanezewe cyane nashaka umwanditsi w'indirimbo zimeze zikomeye cyane nazaze avuga ati ntangoye nandika kwandikira we w'umuhoro gusa kuyaga vya cane vyo tumamenye ikosa kumbure nasubibwana life yanje irandara mpura na vyinshi bitanezera aho mbona benshi baguma bandara kareka guys takumana dabo hewe ndagusabye nose kuvuga izina ndakwisabye nimba udashaka ko zogira ingorane takumana KJ badani kwa nabwo ngira ikibazo cyo kwaza cyawe na Double J video yahereye niyo mpamvu yavuga ko mutwi wanje indirimbo ari ngabana mwirabara abana b'imfuvyi indirimbo navuga yabaye dedicated to ya YBSP voilà urukundo rumwe video vyagenze gute murabuze finance yo kuyikora murabuze uburyo kuna bisavuga ngo video imisogo byari yo nyene what's happened jewe nta kintu kinini no bivuga ko bijanye na video y'ijya ndirimbo gusa ndibuka ko nigeze kuvugana numwe muri bo YBSP ego
hamarambira ati reka tucige ko kumwe nzinze ukegihe wari twaswa twaro sindabizi kegiye James ubu ni Turo kai tuna jamaa ko sa Martusha rumva tumaze kuvugana rero yarambwiye ati reka tucige ko ikibazo ca video yo ndirimbo hama tuzokubwira so nararindiriye ngira azombwira ego urukundo rumwe kareka nawubwiye ayo majwi nta mfise okay basidiga gatangura basi yo burya kugira ubuntu niko kwitwa umuntu gutanga utarindiriye kunguka canke gusubizwa kugira urukundo rumwe tujya wowe witwa duke twofasha ujya muto tukamubakira ujya mutima wiwe muto kugira umutima ucabugufu ufasha ninko kubakisha to abagowe bariho kandi bibako bifuza kugarukirwa ko uragira imitima ibiri umwe w'ikigongo n'uwundi wo kwitaho kuko nugiye abuze bijya ufise ariko ntiyavutse ikoreye isi. Thank you so much. Okay, cheka ndagushimira cyane kwa nawe kandi karibu cyane Black TV, Black Media kandi cyagiteka. Yes murakoze cyane nanje ndabashimiye kuraka kanya maso yo kuntiza. Ego ndabashimiye cyane. Gose. Mukomeza kajamuka ngende uvuze ushikiriza kunzi bawe. Nuko ndabakunda cyane kandi ntaze kugira ndabaguma ari nyuma yanje. Ego nukuvuga ko ndi ready no kubakorera ivyo bintu byose bumva ko no bakorera about music simvuze ambuze umuziki nivyo nshobora kubakorera kandi ntegerezwa kubikora. Guys, mwamaze kuvyumva kumwe na KJ Skin Flow umuraperi twemera cyane w'umurundi asanzwe bikwa bigacika yaje n'indirimbo nshasha yiwe kuri YouTube channel yiwe KJ Skin Flow yarimbaye na Skim Set zo mu ndirimbo gospel akina munsi ya muri gospel ajya mu ndimbo zo kwigisha. By the way video nkora avuze imeze neza cyane ariko namengo mu abantu nta kintu video ivuga ko mu kurangiza cyangwa abantu bashaka kugufashije byose muri ibyo rusange. Ego imbere yuko ndayivuga mbanze ndabibutse ntimwibagire yitwa ninde nkawe KJ Skin Flow that's my name iri kuri YouTube murashobora gushika mukaraba namwe yego muhava muvuga ngo nababeshe mwirabire ama comment yanyu sindayibure. Yes ama ego nkuko bizi ntushobora hariho ubuzi udashobora kwikorera wowe nyene man. Ego hari abantu bafashije kugira irya video ushobora gusohoka hariho nka Jagwa aho uri wubahwe bless up hariho London chayumva hariho na K-Mars niyo ya K-Mars ubasika yitwa Imfula aho uri bless up niyo yabikoze yaranyambitse kugira video show kugenda kugira agenze yubahwe cyane so na Landry nyene yayikoze ndagushimira kuko nawe yaritanze. Ego naje biginye asante urakoze kwishimira iyo rindira nkayivuga nawe nani cyane njoye barapera hapana tunazoya twari akire amashimire namwebwe masho kuniza kakanya Black TV. Ego numva mu misize yuko hariho na radio Black FM amani mbega nizo bari kombe mbeda ivuga 94.9 iravuga 94.9 iravuga ni 94.9. Ego ndabashimiye cyane gose kuri iteka mwaneye. Ego so thank you guys nakunda cyane ni kuri micro ni rwambo kuri kamera no munsi twakumwe na KJ ko nababwiye ni KJ Skin Flow kuri YouTube channel wandika KJ ukaraba indimbo ziwe zose yagiye asohora indimbo ziryoshye cyane indimbo everywhere you go ushaka kuzumviriza ushaka kuba ni club urazumviriza uri mwe bazumviriza kazo na kimwe. Guys, ciao akumwibagira umutibagira yuko Black Records yari kubganyo Black FM yari kubganyo 94.9 tugiye kwa nemeza cyane bado turabeka ibinge twakogwa ariko muzo kwishima ndabize. Thank you so much.